umutama mubona yitwa Ntiyabampaye Fidèle. Iri zina umva ritameze ukuntu, Ntiyabampaye Fidèle. Ubu rero aba hariya mu ntara ya Muramvya muri komine Mbuye ku mutumba Teka Agacimbiri ni Rwesero. Umutama wabayeho nabi na nyarirya mubona ageze mu zabukuru. Murabona yuko amagara yiwe asa n'ayatameze neza, ivyo murabibona namwe. Murabona impuzu ko zamuhereyeko, murabona yuko atanakarato yambaye. Umutama rero ngo yagize ibibazo ahunga mu 1995 ahungira muri Tanzania. Ngo yashoboye guhunguka mu mwaka w'2009, ariko ahungutse umugore wiwe yari yasigaye kw'itongo aramurahira ko badasubira kubana. Ababanyi barabiraba basanga uwo mutama ahubwo n'ugupfa yocapfa, baca baramudararangira akazu ariko kakamubona, bagashirako amategura, barigora, amatafari barayaturira, baramwubakira, barashirako umuryango, ariko murabona namwe yuko nk'amadirisha tayariko, hejuru murabona isa n'itaheze, murabona ko bigoye. Aho rero iyo nzu ngo baciye bayubaka hafi y'inzu y'umugore wiwe. Urumva yuko yarahiye ko batazosubira kubana. Umutama rero ntagira icepfo n'ica ruguru. Aha no kuvunika yaravunitse, murumva yuko ibintu vyose yibako. Umutama nk'uyu adafise ikimucanira akariro, umutama nk'uyu adafise abamwitaho, imisi yiwe y'ukurangiza ubuzima bwiwe ngaha kw'isi irihuta cane. Umutama yarageze aho akwirikiranwa kurya k'umwana, ariko raba ariko arabaho nabi mu misi yiwe ya nyuma. Abayeho atagira n'agahuzu, birababaje cane. Mwenga bavuze ngo mwahungutse 2000, mwenga yambwiye 2009. Mwahungutse 2000 na kangahe? Ngo bavuze ko mwahungutse mu mwaka wa ryari? Mwenga yavuze 2009 niho yambariye ujya muhungu. Muga gatongo muragafise. Kari wahungukanye n'abahungu bawe. Simona menga mufise ujya uhigera no umuhungu wawe. Ujya inzo yo hijya se umuhungu wawe. Bene ubu ufise abahungu babiri. Oya kubera uhunze wewe yasigaye aha. Muhunze wewe ntiyagumye aha. Hamugarutse naho ugarutse
hama abatware ntaco babivuzeko ti uwo muvyeyi ahungutse nta eh ana yanje eh mbwa murafise aho murima basi aho murima uduharage uduhuzu none uraturonka muta basi je nzopfuma ndakuzanira uduhuzu ivyambagwa urabironka nico gituma mvuze none biva ku kuzibura canke urazifise nyene uvuga ati nizo kurumagwa canke ca umutama rero murumva ivyo bibazo vyose afise agize kubura umugore, agize kubura ico yambara, agize kubura ico afungura, ibibazo byose vyamukoraniyeko. Hambavu y'ivyo murabona yuko ukuboko ajenjekeye ngo yaravunitse. Muhungu mutama kabisa yagize ikibazo kweli. Umva rero bo yaranavunitse ga mbonye ukuboko ntikumeze neza, mbwiye ngo yaravunitse. Hano ukuboko ko nagahuzu nk'akafise yambara shaba n'inzara kabisa irimo kumwica. Sanze mu kigaho yicaye ari kubona uwundi muhungu umugabo mbona ngirana umuhungu wiwe nawe nyene mbona umenga karabaye. Mugerageje kumuraba namwe murabona yuko inzara ariyo yigendera. Murabona yuko afise ibimenyetso vyo gufungura nabi canke ibimenyetso vyo kutaronka ivyo afungura. Rero twagomba tubasabe muri kwa kwitanga kwanyu ubwa mbere na mbere haboneke ibifungurwa uyu muntu ashobora gufungura. Mufashe mwitange amadirisha y'iyi nzu ashobore kuboneka, iyi nzu ihere. Umutama nawe ajenjekereye uku kuboko ajanwe kwa muganga, hanyuma muganga amuvure amukurikirane. Umutama tumugarurize umunezero wa mpayinka aba ariberaho, kuko murumva yuko yahuye n'ibibazo bikomeye mu myaka nk'iyi atagira ikimucanira akariro. Murumva yuko ari ingorane. Abantu mufise impuzu usanga zuzuye amagarderobe, amakositime, ibirato, mana yanje ivyo bintu nukuri gira ico mutanze. Uyu mutama tuzosubire tumwerekane yambaye ikirato, yakositimye, eka yambaye neza, atambaye izi mpuzu zaramwononekariyeko. Iki gicapo nawe uzomubone yambaye neza, tukwereka duti iyi ni foto y'ubwa mbere, iyi ni foto y'ubwa kabiri. Umutama yagaruje umunezero, tuvuga duti yavujwe, ubwo yambaye neza, voilà, arashobora kuba arabayeho igihe kitari gito. Voilà, ega nuko bahindura isi. Guhindura isi si guhindura amahanga yose, guje guhindura Amerika, guhindura Uburayi n'Ubushinwa, oya, no guhindura ubuzima bw'uwo muntu akwegereye. Uno musi yari yicurikiye, ejo akaronka impamvu y'ugutwenga, akaronka impamvu y'ugushima. Voilà, uko niko guhindura isi. Uko niko guhindura isi, tukazoyisiga imeze neza gusumva uko twayisanze. Nuko rero umuntu wese yumvise akakamo, agakorwa ku mutima, akumva hari ico yokora kubw'uyu mutama, agikore.
arashobora kuturondera ku nimero yacu dusanzwe dukoresha, hanyuma tumushire ku rutonde rw'abandi bifuza guterera uyu mutama. Kandi murazi yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Uku kuboko ajenjekereye atavuwe kurashobora kumuviramwo izindi ngorane. Murumva yuko bizoba biriko birasongera isibe. Nuko reka mbere n'abandi bazoce baboneraho, kuko izo twokwegeranya zose ntiyozambara zoba nyinshi cyane. Reka tuje tuboneraho akaryo kuzoca dufasha abandi badafise ico bambara, abandi bameze nk'uyu muntu nyene. Aho harimwo abagore, harimwo abatama, harimwo abana. Turifuza yuko hoca habaho urutonde rw'abantu bantaho nikora, bamwe bafise ibibazo bikomeye, aba ari bo baca bahabwa izo mpuzu kugira ngo nabo bagaruze umunezero Satani yabanyaze. Kuba ari mw'ishuri ry'abarundi bose duca turaba ukuntu tubitunganya kugira ngo abifuza gufasha bafashe amazi atararenga inkombe. Reka tubipfurize amahoro y'Imana n'imigisha myinshi. Ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze, ariko kandi ntimwibagire no kugira subscribe, j'aime no gusangiza ubutumwa ku bagenzi banyu.